kandi ubundi nawe ukazobona umuntu adafise amahera yambara neza yica nyene kabisa isi yose ikabimenya ntaca bafise akora ntabwo afatiriwe nta nkiso umwanya wiwe rero no kwambara kubera iki uri umuntu wifata simple kandi ufise uburyo bwinshi nibaza ico kibazo kuba ndi simple nukubera nkihangayika nkirondera umuntu ngarakurikirana kuri hano YouTube ngaraturaba hano kuri YouTube ni gute yovyaza umusaruro YouTube ni gute yo mu content creator kuri YouTube ishobora kumuhemba gatoyi YouTube je impanuro notanga ku muntu yoba yifuza kwivyaza umusaruro. What's up guys, I hope you're doing well wherever you are. So today I have a special guest from Burundi. My name is Omario, this is Yaga Tech TV. We are here for you. So shobora kubaza ati tugomba dukore emission mu cyongereza wapi ahubwo nuko umu-invite mfise uyu munsi akora ama content yo mu cyongereza akora ama vlog mu bihugu bigiye bitandukanye. So niwe ngoma nakira uyu munsi rero bamwita Jay kuri YouTube yahanditse ko go with Jay gendana na Jay ahariho hose. So Jay ndakwakira kuri Yaga Tech TV wongera uramutsa abakunzi bacu. Ego murakoze cyane ndabaramukije mwese bakunzi ba Yaga Tech TV. Yaga Tech TV. Yes. Nyimburi mushasha ngaha turaguhaye kaze tunakwibutsa kugira subscribe. Yego tunakwibutsa kugira subscribe. Majambo make ku mazina nkaba nitwa John Crowd mugabo canke Jean Claude. Yes. Mugabo nkaba nkora akazi ka YouTube haize imyaka irenga 4 novuga ni nk'itanu nkora kano kazi ntembera ibihugu bitandukanye ndamaze kugenda ibihugu 15 nkaba ngiriwe bakwe kuba kuri TV yo ngaha mu Burundi kandi birampimbaye cyane gose kubera si bose baronka chance. So ndibaza ivyo tugiye gusharinga kubaha biraza kufasha bamwe muri mwebwe ubonye bitagufashije rungika kuwundi sharinga n'abandi guko ntuzo bishobora kugira akamaro. Yes. Aha twaje kwiga twaje gutahura ivyo tutazi. Yes. Jay abantu benshi barakuzi ku ma vlog ukora kuri YouTube. Ariko hari abantu batazi Jay ni muntu ki mbega Jay avuka he avuka mu muryango w'abana bangana gute mbega ubuzima bwa Jay akiri muto bwari ubuzima bumeze gute gushika yaho yisanga ari mwakorera kuri YouTube. Okay, story ya Jay gatoyi ni story tarinto. Nukuvuga Jay navukiye mu nkambi y'impunzi ya Tanzania. Turagaruka mu Burundi twagarutse ndi mutoyi ndiga ugeri ya gatandatu ndi mu Burundi. Twaba muri Makamba commune ya Kayogoro. Nukuvuga ngeze mu mwaka w'indwi niho papa wanje yapfuye maze gupfa cyanda ndibuka nari mutoyi cyane nk'imyaka 13-14 aho hagati ya 13-14 niho navuye mu gihugu cyandagenda mu gihugu kibanyi cha Tanzania ngenda nyene saba kazi ndaronka ubuzi bwo kurima ibintu nk'ivyo haragera igihe ndagaruka. So nijo nakubwiye story yanje ni ndende muganda ashobora kugira ntuzenye incamake. So majambo make cagiye nagarutse narahavuye narinza namenyereye kurondera amafaranga kubera natorotse ishure ngenda. Urumva maze ugaruka ndaronka umuntu agomba kumfasha niga ishuri no biranyankira kubera nabona umengo nta kazoza nkifise kuko kujya n'ingorane muhira muvyeyi yari yavunitse kandi cyo gihe yari yavunitse ari nyene kuturonderera rero cyambona atakuntu bishoboka. Cyandasubira ndagenda ubundi maze ugenda haragiraho navasa ahubwo sinashikiyeho mu nkambi cyo sinashikiye ku mupaka w'ahantu narindi kubera ho ubwa mbere nagiye ku mupaka hafi nagiye nyene kure cyane gatoyi ahantu hitwa Kahama ndacuduhera n'umwaka utarahera cyaninjira Uganda. Maze kwinjira Uganda namaze y'amezi nka 6
mu nyuma cyamva Uganda njya muri Kenya. Rero burya ndi muri Kenya niho novuga yuko YouTube yanje nayitanguriye. Haheze igihe ntangura kuza ndakora research nyinshi cyane. Nshaka gutahura ukuntu noronka amahera vyoroshe. Nukuvuga mu gihe namaze kumenya kongereza gake gake naciye ntangura kurondeza ati nkeneye nk'ubu ukuntu noshobora kuronka amahera ntarushe cyane. Bitansaba inguvu nyinshi cyane. Nivyo naciye ntangura kwiyumvira. Rero narakora amarecherche menshi nkabona ibintu vyanditse nko kuri Google nkasoma nkatahura nyene kubera namaze kumenya ururimi. Muga ntihari cyane hari bukebwe ugiye kuraba YouTube yanje video za mbere mbese zimwe narazishize private urashobora kubona kabisa tu umuntu nta kintu yarazi. Naranacanganya n'igiswahili. Okay. Nibaza yuko rero ariho vyaciye binaziramwo kuba mu content creator ugakora amavlog. Ariko nashaka kumenya ikintu cyatumye wumva ukora amavlog, inspiration yo gukora amavlog wayikuye he? Inspiration yo gukora amavlog nayakuye ku mu YouTuber atemberaga ibihugu. Hari mu YouTuber yitwa I Am Marwa. Hari n'undi mu YouTuber yitwa Wodemaya. I Am Marwa no muri Kenya, Wodemaya no muri Ghana. So abo YouTuber barampaye kukivuga mu gifaransa mino. So baramfashije cyane kugishira kuvyiyumvamwo no kubona yuko nshobora kubikora kandi ntibingore. Kandi ndabona yuko biri mu dreams wanje mu ndoto yiwanje ati gutembera ibihugu nongera nkora video vyari mu byo nipfuza. Ico nico cyanshikiye. Mu nyuma ntangura gucunguza cyane kurusha. Hama ndavyiyumvamwo ntangura kwiyumvamwo ko notembera ibihugu kandi noshobora gukora video kuko nari namaze kubona bakora ama video tiyo guhemba. Kandi nongera nkora yandi marecherche ndabona ati abazungu hari abazungu benshi bakora vlog benshi cyane kwisi. Uzomona yatembera mu gihugu kanaka yagiye n'ahantu maybe hiyo mu misozi afise n'urukamera rwiwe ari ukugusa. Kandi ntashobora kubwira ibyo hayakora. Ashobora kubwira ko ari memory gusa agomba ibyo azoza aribuka. Mugabo majambo make kajya nakazi kiwiwe. Kuko neyo tembera gute. Hajya ni haronkira amahera yo kurira indege ibiki nuko. So nico cyampaye inspiration. Nubwo majambo make ikintu cyampaye inspiration nabo bantu babiri. Mugabo wampaye inspiration nini nuwo yitwa I Am Marwa kubera we yaratembera cyane. Niwe murundi wa mbere maze kubona ashobora kuva mu gihugu kimwe akaja mu kindi ajanwe n'akazi ka vlog. Mbega byarakoroye gutangura ku kazi. Mbega nakazi bisabwa yuko ubufisa amahera menshi kugira ushobore kuvoyage kuko abarundi benshi yo tubonye umuntu agize voyage tuba tuvuga tujya mu n'umukire kuko amakindege turabizi ko ari expensive. Mu majambo make kuri jewe gutangura YouTube nta mutahe byatwaye kuko nakutanguje telefone mbese nta nubwo ya kamera cyane. Natanguje telefone yitwa Infinix. Infinix nimba bayitangwa ikinyi 7 ibintu nko sinibuka neza gusa yari Infinix kandi ijya ntoyi. Nari nayiguza amafaranga nk'idolari jana gusa. So icyo gihe niyo natanguje na video zanje zarashakinga cyane. Gusa wasanga nyene nagerageje gutanga information nkagerageza gusigura ku kintu nkoze nyimba ari bijanye n'ubuzima nkasigura ati ubuzima buruku nuku muri Afrika niho biri tubaye huku ibice bimwe babaye huka abantu. Kujabuka naho rero kujabuka rero ibihugu. Jewe umunsi wa mbere mfata urugendo kuva Burundi ninjira Tanzania ngenda Kenya. Ntibwari ubwa mbere mpaye nkora akazi kumvoza akazi ka YouTube. Nukuvuga najabutse ndinjira Tanzania. Ninjiye Tanzania ndagenda na Kenya nakoresha ya telefone bado. Muga vyarangora gufilima kubera ufise telefone burya biba bigoye rimwe na rimwe mu miji y'ibihugu bimwe vyahi iwacu. Nubwo mu bindi bihugu urashobora gufilima hariho hose ntacyo biba bitwaye.
na Kenya irarekuri hariho hose urashobora gufilima sirazi muje gusaba uruhuja ahantu cyangwa ibiki leta iremereye hose kwa filima gusa uvuge neza ku gihugu ntuvuge nabi ku gihugu. Je nifuza kumenya umaze kugenda mu bihugu bingahe? Ndamaze kugenda ibihugu 15. 15? Yeah. Washobora kubitubwira? Yego. Dukure mu Burundi sivyo? Yeah. Okay, Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda, Ethiopia, Ghana, Togo, Zambia, Namibia, Dubai, bibaye 10 sivyo? India, Nepal, Singapore, Singapore, Malaysia. Ikindi kimwe cyo baricaye gabasha. Shayigarukirizaho kwe. Abarabaye. Muri ivyo bihugu byose watembereye, ni ikihe gihugu wahuye n'ibibazo vyinshi gushika no buvuga ati shaka kijya gihugu kweli carambangamiye? Igihugu nahuye n'ibibazo byinshi. Okay, sinahuye n'ibibazo byinshi, nahuye n'ikibazo kimwe. Mu gico kibazo cyabaye ingorane nini cyane cyarambabaje sana. Ni gihe sinari bwo nakure cyane. Urumva nta kaje ni dolari imwe nari kurira cyane. Coge nari mpanja Dubai. Ujya baranyankira kwinjira no kurira indege mu Buganda. Nari nurira mu Buganda ku kibuga cy'indege cya Uganda. Nja Dubai baranyankira kugenda. Kumva zuko novuga yuko Afrika ifise ingorane. So uvuga ngo ni Uganda yonyene, so sinjora uvuga ati kumva ndu Murundi, novuga kumva ndu mu Afrika maybe niko no bivuga. Ariko harashobora kuzana kakandi ko kuvuga ati kumva zuko ndu Murundi kubera baracishije mu ijambo ryavuga ati uri Murundi, kubera uri Murundi ntabwo tuzagufasha, kandi ari kumwe n'umukenya baramurekura aragenda. Kandi n'umuntu nariko ndafasha jewe nta nuko yarazi yo dugiye by the way. Iyo ticket na visa nari nabimu surprise mu gitondo cyakare. Narabikoresheje kwa agent kila kintu, nkora video mpaye ndamuha surprise, ndamubwira ati ubu rero tugiye Dubai. So vyose itike visa vyose waramuta? Yeah, ico gihe vyarukonye ni inkuru yari imeze uko. Atazi yo mugiye mugiye kubonana, hama mugeze kuri airport we baca baraguhagarika we baramureka arabandanya. Wewe yari umukenya. We baguhagarika mu majambo make bakubwira ngo ni kubera iki udashobora kurenga? Je numva bambwira ati mu majambo make bashaka amafaranga. Iyo ni Afrika yacu rero. Mu majambo make bashaka amafaranga, maze kuyabima acha bahitamo uvuga ati okay nta Murundi dufasha, reka umukenya agende. Wa muhunga asaze bamubwira ati okay nyimba wase cyuzigarana nawe. So nuko byabaye. Shani hatari. Ico nico kibazo kinini yanagize by the way, kirambabaza cyane kandi narahangayitse kubera mahera yarataka yuko na visa ibo visa ntacyo yabaye kubera nahavuye ngende. Nahavuye ngaruka mu Burundi canja ijo gihe nari mu Burundi nyene nturiye ndabe ko mutwe wanje wosubira hamwe. Hahize iminsi nk'ibiri canja mu Rwanda nta nuko bangoye na cengene. Aho rero ni kuri airport. Hama rero hahandi uri kurafata video muri ibyo bigo byose watembereye wambwiye, niyo ari kurafata video naho nyene ucurahura n'ikintu aravuga ati ikintu kwe. Mu bindi bihugu byose maze gutemberamo ku bibazo byo gufata video nta gihugu ndagira ikibazo na kimwe. Mu Burundi honyene maybe. Hari kintu ugeze ku kamera baca kibigenda nabi. Mu Burundi ntabwo nariko ndakamera ikintu by the way. Kandi ntiyabaye ingorane nini ya cyane. Kandi ntabwo nariko ndakamera ikintu. N'umuntu yari yaje kuntembereraho hanze y'igihugu.
urabona kujya umuvlog kamera kira kintu sivyo cyane agenda akora video turahura rero dugihura nyine tukigwanye mu ndurazi mba mfise kamera muko mpaye ni kamera ndamu kamera biboneke ko twahuye rero tugwanye mu nda bla 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 zanumva ndafashwe numvise isoni nyinshi cyane ufatwa n'umupolisi yari umupolisi barwa polisi baramfata bankwega mungu bamunkura kumenga so turagenda ndabasigurira kuri airport nyene ntabwo hari airport mwari mwakisenga kuri centre twahuriye nga kuri centre kubera yari Jesse nari ngaho ico gihe yaza nari ndi hiyo iwacu so yurutse indege araronka haja so hari ngaho nyene ku mabisi niho twahuriye ndabasigurira ndabagira akazi nkora benshi muri bo ntibantahura mugabo hari umwe yaciyaza cyarantahura umwe yaraje arantahura arambaza YouTube iwanje ndabereka ababwira ati mureke umwana yikorera akazi kiwe yigiye cya turagenda mwaci mubandanya mu kamera twarabandanije gusa Jesse nabandanije mugabo umukobwa we yarabandanije nyene gusa ntawe yari karakamera kamera nyene avuga ibibaye kandi nambaza urumva byarantera n'isoni kubera uce usiga uriyumvira none hava yiyumvira ko abapolisi bamfashe kubera ndandaza urumogi itabi ibiki niho mu gihuru urumva niho mu gihura kandi mwese mufise amafone amakamera twakoresha amakamera ngubana nifise kamera nawe nyene yarafise kamera uwo mukobwa uratse ikintu ngaho onya gitangaje kandi kinababaje nukuntu wewe umurundi bagufashe nabi ariko wewe umunyamahanga ujya ntibamukoze ko kabisa mbese yagumye abakamera yanabakubise nyene n'ifoto no ku video yugiye kuyiraba asha yaranditse goti baradufashe mu Burundi sinzi icyo tuzi yanditse uko nyene urabona nk'icyo naco nyene kiratuma umuntu abantu bamwe batinya gutembera mu Burundi amaze kubona video nk'iyo arakanguka ati niye bazova bamfatana naje ataco nzira ubero urabona hajya abantu benshi yagize ikibazo nk'abavlog umuvlog ukuri ikintu cyose kubaye ko ubuzima bwawe bwose buri ku mutanda ufashwe uravuga kize nturavuga kira kintu uravuga ntabangugira umuvlog nyawe ibanga bafise ngira iribarike cyane ni ikintu atabana kira kintu shanga uvuga aho ujya hamurerekana uribwe n'igihe urashobora kwatsa kamera iyo ni video niko umuvlog babaye kubera iki uri umuntu wifata simple kandi ufise uburyo bwinshi nibaza ico kibazo kuba ndi simple nukubera nkihangayika nkirondera so umunsi narose uzosanga nambara isuti nk'abandi ngira mu modoka nziza obvious so iminsi yose ukazobona umuntu wiyumvira ko bafise amahera mugabo atambara neza atiryohera ntuze wiyumvire ngo numutunzi ngo ngira arabihisha canke ibiki n'amahera atararonka maybe urugero nkeneye go kwiryohera no ugire ico kubona ko ari ico nimariye ntago ndigera mbona ngira nta ninusu ndarubona nico ituma ubona umengo ntaga parfait ntanki da kandi ubundi nawe ukazobona umuntu adafise amahera yambara neza yica nyene kabisa isi yose ikabimenya ntaca bafise akora ntabwo afatiriwe ntanki so umwanya wiwe rero no kwambara bidashobora no kumuhemba maybe gusa ujya ubona acyambara nyene uko takataka ibiki ahayagerageza ahayarondera nta mwanya aronka wo kwambara neza canke wo kwiraba bla 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 jendi no mu Burundi ni usanga umushatsi wanje umeze uko by the way ndi mu bindi bihugu no kwisokoza nta mwanya ndonka ndi busy sana bandi busy reka tugire muri business mu buryo bujanye no kwinjiza amafaranga ni gute umuntu ngarakurikirana kuri hano YouTube ngaraturaba hano kuri YouTube ni gute yovyaza umusaruro YouTube ni gute yo mu content creator kuri YouTube ishobora kumuhemba YouTube nda kwisigura mu ncuro zikeyi gusa ndaza kugerageza gutahuza gatoyi kubijanye n'urutonde rwa YouTube kuko YouTube ni imwe mugabo
kila muntu arondera market yiwe. Yeah. YouTube ifise uburyo bwinshi bwo kwinjiza amahera. Hariho gutangaza business z'abantu, hariho kurorera kurindira icyo umuntu, iyo umuntu aroreye video yawe amahera yinjiza, si biri mu ruhara rwa YouTube ukuntu ihemba canke ukuntu ushobora kwivyaza umusaruro. Gatoyi YouTube je impanuro notanga ku muntu yoba yipfuza kwivyaza umusaruro. Gatoyi YouTube je impanuro notanga ku muntu yoba yipfuza kwivyaza umusaruro. Icyambere na mbere no kuyumvira market y'ivyo wipfuza gukora. Kandi YouTube nta numwe atoyikora. Nta numwe atoyikora. Ndoto yiwanje ntabwo yari gutembera guhera kera, like jena nifise ndoto yo kuba umupiga muziki ibiki. Kandi yo mpiga muziki sinzi ko mba ndaronka na kimwe canke mba maze no gushika aho nshitse canke mba maze gushika ku kintu na kimwe. Kukubera umuziki ukeneye promotion, ukeneye management, ukeneye ibintu byinshi cyane. Muga YouTube ibi bintu ufise kamera nawe ufise telefone itabona neza, ugakora video mugu umenya marketing yawe ahihagaze, uramenye iyo video hawikorera nde. Uyo muntu urabizi neza ko azoyirorera canke atazoyirorera. Umva ivyo nivyo ukwiye kumenya ubwa mbere. Rero urashobora gukora video naho bari video mbimbi mugabe ifise insiguro itahuritse, abantu bakarorera bagatahura bikabaryohera. So YouTube biravana kuyivyaza umusaruro. Ushaka kuba mu YouTuber w'umuvlogger birashoboka. Mugabo vlogger keshi na keshi, okay, vlogger iyi wanje nawe nyene ukwiye kwiyumvira ko market yayo. Wiyumvire ati nkazokoresha ikirundi abarundi bazobikunda, nkazokoresha igifaransa abafaransa bazobikunda, canke nkazokoresha icongereza abantu bo hanze bakoresha icongereza ni beshi bobikunda. Iyi content ngomba nkore abantu bari muri kiriya gihugu izobe interesse. Uko nico gikenewe rero. Umaze gushika kwico kibazo rero ukaciha kandi ugasanga kiragutahuriye, kiragutahukiye, uzoca wiyumvira uvuge ati okay, ndashobora gukora YouTube. YouTube ni ikintu gisanzwe kikongera kikaguma. Kandi ntushobora kuyita uha ukora iyi vlog izizi wanje, ntushobora gutangura ubizi. Utangura pole, urashobora gutangura pole pole bigatera biza mu mutwe kurusha. Wewe icyo ukwiye gukora gusa koresha research, gerageza kuzurara abandi bakora ibintu nk'ivyo yuko ubigireko. Bakoze ibintu bimeze nk'uko urashobora kuronka ide bivanye n'ahuri. Vlogger ni ikintu ndashobora kubura video ushira ko kumutanda. Sirazi ntishobora kumera nk'ikiganiro. Ikiganiro turatelefonana, cameraman agezehe, we ugezehe, indagezehe, urumva ugasanga kamera irasharije ibiki. Vlogger wowe uri kugatwe kiwawe. Ni uri editor, ni uri cameraman, ni uri inde kila kintu. Utegerezwa kurondera ukuntu gusufata kamera yawe nkuko ukavuga ukerekana imbere, kerekana ubonye ikintu kigutangaje uri nko mu kindi gihugu ukerekana. Majambo makushitsa ahantu nko mu Burundi kwa mfano abantu birwa baravugana igihugu ca mbere gikenye ku isi, urahashitse rero usanze ahantu ushobora kuronka hotel nziza yo kuryamamwo, ushobora kuronka ivyo urya, uburose content ivyo byose nuba amajambo make ni bimwe nakubwiye. Vlogger yaba byari byakunda kamera biguma yakijo. Urumva buri kintu gitoke mu buzima bwawe uba werekana. Nivyo biba bikwenewe. Nibaza yuko abantu mwari dukurikirana bashoboye kumva ingene bokungiza kanoti, ingene boreka kuguma baraba abandi ingene bakora, ahubwo nabo nyene bagakora. Kandi YouTube si kwisoko ngo umuntu ngo nyamba ngo ujya ngo ashore yujya ngo je ngo campomba. Mwese murashobora kujanga kuri market kandi mwese mukaronka. Werondera gusa ivyo uri bukore, wiyumvire n'ibijanye na marketing ya. Uce winjira nahandi uze twiruke dukore contest, you know, duhigana. Jay, reka nagushimire cyane, dukoranye ikiganiro ciza. Murakoze cyane. Reka nagushimire nawe umuntu wakurikiranye ikiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma, aho uri wose wubahwe. Big up on yourself.